iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, nedirwe mu basuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Aya makuru tuyahereye kwavugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na Aloys Bigirimana. Mwaramutse Edi n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ejo ku munsi wa kane yasavye perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ko baganira babonana hakoreshejwe video conference. Ni nyuma yaho umutegetsi wa Amerika amwise umwicanyi. Mu ijambo yashikirije mu birori vyo kwibuka imyaka indwi irangiye Uburusiya bwigaruriye intara ya Crimea, Perezida Putin yatumiye Perezida Biden kuganira kandi akifuza ko vyoba kuri wa gatanu canke ku munsi wa mbere. Putin avuga ko yibaza ko coba ikiganiro cuguruye gishobora kuzohimbara abanyagihugu b'Uburusiya na Amerika. Ni nyuma yaho mu kiganiro yahaye televiziyo ABC yo muri Amerika ku munsi wa gatatu abajijwe nimba yibaza ko Perezida Putin yagirijwe guhishana uwo batavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny ari umwicanyi, Perezida Biden wa Amerika yishuye avuga ko Putin ari umwicanyi. Ivyo vyavuzwe na Perezida wa Amerika vyaciye vyunyura icuka kibi gisanzwe kimaze imyaka mu migenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ku munsi wa gatatu Uburusiya bwaciye butuma ko ambasaderi wabwo i Washington asubira i Moscow mu mibonano yihuta. Muri diplomasiya kandi umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken hamwe na mugenzi we w'Ubushinwa Wang Yi bari mu mubonano ejo ku munsi wa kane mu gisagara ca Anchorage ni muri leta ya Alaska muri Amerika. Niyo mubonano wa mbere abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bagiranye kuva mu kwezi kwa gatandatu. Imbere y'uwo mubonano umushikiranganji Blinken yari muri Korea y'Epfo aho yavuze ko Ubushinwa bwogira inyungu mu gihe Korea ya ruguru yovavanura n'umugambi wayo w'ibirwanisho vya nucleaire. Blinken yavuze ko Ubushinwa bufise uruhara runini mu kugondoza Korea ya ruguru mu guheba iyo mugambi. Leta ya Biden yitezwe gushira habona mu gihe ca vuba politike yayo kuri Korea ya ruguru. Washington, Ijwi Ry'Amerika. Ibihugu vya Buraya bifise igihagararo kinini ejo ku munsi wa kane vyavuze ko bisubiye gukoresha incanco za AstraZeneca. Ni nyuma yaho ikigo ca Buraya kijejwe kugenzura ivy'ubuganga kivugiye ko urwo rucanco atankurikiza mbi rufise kandi rutazibira imitsi y'amaraso y'umuntu. Iri tangazo rije nyuma yaho ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS hamwe n'igisata c'Ubwongereza gikurikirana ivy'amagara y'abantu byose bitangaje ko urwo rucanco ari rwiza. Ariko Norvege n'Ubuswede vyavuze ko bititeguye kongera gukoresha urwo rucanco. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi HCR kivuga ko utwigoro two kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona twatanze umwimbu mwiza mu mpunzi zikwirakwiye mu bice bitari bike kw'isi. Abantu barenga imiliyoni 80 nibo batandukanye n'ingo zabo kubwo guhamwa intambara n'ubwicanyi, bakaba barimwo impunzi zingana imiliyoni 26. Igihe uwo mugera waduka, HCR yari ifise ubwoba bw'impunzi zari gushobora kwanduzanya ku bwinshi. Ku mfashanyo y'abagira neza mu makungu hamwe n'ibigo vy'iterambere, HCR yaronkejwe imiliyoni 492 z'amadolari, amafaranga yafashije kugura ibikoresho vyo kwikingira vyahawe impunzi hamwe n'ivyo kwa muganga. Ayo mafaranga kandi yarafashije gutanga inyigisho ku bana n'abagendana ibibazo vyo mu mutwe. Abategetsi ba HCR bavuga ko atabuvuzi bwihariye bariko bararonderera impunzi, ariko ko biyemeje ko bazozitwaririka. Abo bategetsi bavuga ko hari vyemeza ko impunzi, abimukira hamwe n'abasaba ubuhungiro bariko barahabwa incanco za COVID-19 mu mugambi w'ibihugu muri rusangi. Aloys Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu,
mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Naho mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radiyo Inshuti ya Bose. Amakuru yo mu biyaga bigari. Abayobozi hirya no hino ku isi bakomeje koherereza Abatanzania ubutumwa bwo kubafata mu mugongo nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli. Afrika yose yahejeje kubura umwe mu ntwari zaharanira neza ya Afrika kugira ngo bicubahiro iteka niragigiwe. Harashinzwe ikigandaro cy'iminsi 7 mu gihugu cyose cy'u Burundi kuva kuri uwa kane igenekerezo rya 18 gushika igenekerezo rya 25 Ntwarante uwo mwaka 2021. Uwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Mu yandi makuru, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ku gicamunsi cyo kuri uwa kane yategetse ko abahoze ari abayobozi muri gereza ya Nyarugenge Imageragere mu mujyi wa Kigali bakomeza gufungwa by'agateganyo. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yitabye Imana kuri wa gatatu afite imyaka 61. Inkuru y'urupfu rwe yatangajwe na Vice Perezida Samia Hassan Suluhu abinyujije kuri televiziyo y'igihugu. Mu butumwa bugufi, Madamu Suluhu yavuze ko umukuru w'igihugu yaguye mu bitaro by'i Dar es Salaam azize ibibazo by'umutima. Ese Perezida John Pombe Magufuli yari muntu ki? Tubibaze mugenzi wacu Thomas Kamilindi. John Pombe Magufuli yavutse ari kuwa kane ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 10 mu 1959 mu karere ka Katona mu ntara ya Mwanza ku nkengero z'ikiyaga cya Victoria mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania. Nuwo mu bwoko bw'Abasukuma. Ise Magufuli Marco Nyahinga na nyina Suzana Musa bari abaturage basanzwe b'abahinzi. Mu 1961 bambutse Victoria bimukira Ichato mu karere ka Biharamulo mu ntara ya Kagera bagiye gushaka imibereho myiza kurushaho. Ichato niho John Pombe Magufuli yize amashuri abanza kuva mu 1967 kugera mu 1974. Ayarangije yagiye kwiga muri seminari nto y'Abagatolika ya Katoke Ibiharamulo mu 1975-76. Yarahavuye ajya kwiga mu ishuri ryisumbuye ryitwa Lake Secondary School i Mwanza mu 1977-78 nk'uko tubisoma ku rubuga rwa internet rwa guverinoma ya Tanzania. Yarangirije amashuri yisumbuye i Mkwawa mu ntara ya Iringa kuva mu 1979 kugera mu 1981. Aha i Mkwawa niho John Pombe Magufuli yize mu ishuri nderabarezi mu 1981-82 mu ishami ry'imibare n'ubutabire, shimi mu Gifaransa cyangwa chemistry mu Cyongereza. Mu 1982-83 yabyigishije mu ishuri ryisumbuye rya Serengema mu ntara ya Mwanza. Nyuma yaho yagiye gukora igisa n'icyo mu Rwanda bita ingando nk'uko itegeko ribiteganya mu nkambi ya Makutupora iri i Dodoma kuva mu kwezi kwa 7 kugera mu kwa 12 mu 1983. Mu kwezi kwa mbere 1984 yagiye kurangiriza inyigisho ze mu kigo cya gisirikari cya Makuyuni mu ntara ya Arusha. Mu 1985 John Pombe Magufuli yagiye kwiga muri kaminuza y'i Dar es Salaam. Nyuma y'imyaka 3 mu 1988 yahakuye impamyabumenyi yisumbuye Bachelor of Science mu mibare n'ubutabire.
kuva mu 1989 kugera mu 1995 yakoze mu ruganda rwa koperative y'abahinzi borozi yitwa Nyanza Cooperative Union i Dar es Salaam. Muri icyo gihe kuva mu 1991 kugera mu 1994 yanigiraga impamyabumenyi yo hejuru Masters Degree muri siyansi muri gahunda ya kaminuza y'i Dar es Salaam na kaminuza ya Salford yo mu Bwongereza. Yakomereje amasomo y'impamyabumenyi ihanitse ya PhD muri kaminuza y'i Dar es Salaam mu butabire kugera mu 2009. John Pombe Magufuli yinjiye mu bya politiki mu matora y'abadepite yo mu kwezi kwa 10 mu 1990. Yaratsinzwe. Yarongeye ariyamamaza mu matora yakurikiyeho mu 1995, noneho aratsinda, atsindira intebe ya Chato mu nteko ishinga amategeko y'igihugu ari mu ishyaka rya CCM Chama cha Mapinduzi. Yaratararangiza manda ye ya mbere ubwo President Benjamin Mkapa yamugize minisitiri wungirije w'ibikorwa remezo. Yakomeje kuba depite wa Chato, yongera no kubitorerwa mu 2000, ari nabwo yabaye minisitiri w'ibikorwa remezo. Mu 2005 nabwo yarongeye atorerwa kuba depite wa Chato. President Chakaya Kikwete yamukuye muri ministeri y'ibikorwa remezo amugira minisitiri w'ubutaka n'imiturire, ubwo hari mu kwa mbere mu 2006. Kuva mu 2008 kugera mu 2010 John Pombe Magufuli yabaye minisitiri w'ubuhinzi, ubworozi n'uburobyi mbere yo gusubira kuba minisitiri w'ibikorwa remezo nanone kuva mu 2010 kugera mu 2015. Mu kwezi kwa 10 2015 John Pombe Magufuli, kandida wa CCM, yatorewe kuba umukuru w'igihugu. Yatorewe manda ya kabiri y'imyaka 5 mu kwa 10 2020. Yitabye Imana ayimazemo iminsi 132. Nk'uko itegeko nshinga rya Tanzania ribiteganya, Vice Perezida we umutegarugori Samia Hassan Suluhu nawe wo mu ishyaka rya CCM niwe uzayirangiza. Mu bakuru b'ibihugu 5 ba Tanzania, John Pombe Magufuli ni uwa mbere utabarutse akiri ku butegetsi. Perezida wa mbere Julius Nyerere yitabye Imana mu 1999, yari yaravuye ku butegetsi mu 1985. Naho perezida wa gatatu Benjamin Mkapa yitabye Imana mu kwa 7 2020, yari yaravuye ku butegetsi mu 2005. Abandi Ali Hassan Mwinyi na Jakaya Kikwete bombi baracyariho, bari mu kiruhuko cy'izabukuru muri Tanzania. Hagati aho leta ya Tanzania yatangaje icyunamo cy'iminsi 14. Ibindi bihugu nka Kenya, u Rwanda n'u Burundi nabyo byatangaje icyunamo kugeza Perezida Magufuli ashyinguwe. Mu Burundi icyo cyemezo cyatangajwe kuri uyu wa 4 na Perezida Evariste Ndayishimiye mu butumwa yagejeje ku gihugu. Leta y'u Burundi yakiranye umubabaro mwinshi urupfu rwa nyiricyubahiro John Pombe Joseph Magufuli, umukuru w'igihugu cya Tanzania, igihugu kibanyi, kivukanyi kandi kigenzi. Igihugu cy'u Burundi kiboneyeho kano kanya kugira ngo cifatanye mu mubabaro mwinshi na leta hamwe n'abenegihugu ba Tanzania muri rusange, na cyane cyane umuryango w'uwo muhisi uri mu mubabaro ntangere muri kino gihe. Igihugu cy'u Burundi kirashima cyane ibikorwa by'iteka iyo ntwari y'igihugu cya Tanzania nyakwigendera nyiricyubahiro John Pombe Joseph Magufuli yakoreye igihugu ciwe, akarere, Afrika n'isi yose biciye mu burongozi buri mwiyerekwa. Afrika yose yahejeje kubura umwe mu ntwari zaharanira ineza ya Afrika.
kugira ngo duhe icubahiro iteka n'iragi ryiwe harashinzwe ikigandaro c'imisi indwi mu gihugu cose c'Uburundi kuva kuri uwa kane igenekerezo rya 18 gushika igenekerezo rya 25 ntwarante uwo mwaka 2021. Kuva ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 19 ntwarante umwaka 2021 gushika ku munsi wo gushingura uwo muhisi, amabendera y'igihugu azoduzwa gushika hagati mu gihugu cose c'Uburundi no mu buserukizi bwaco mu mahanga. Murakoze, tubandanye kusengera uwo muvukanyi wacu. Tukivuga ku rupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye kandi na Frederic Bamvuginyumvira wigeze kuba Vice Perezida w'u Burundi. Muri iki gihe ari Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi. Aravuga uko yakiriye urupfu rwa Perezida Magufuli n'icyo bivuze kuri politike y'akarere. Urupfu rwa Perezida wa Tanzania Pombe Magufuli rwaraye urupfu rwatangaje cyane, naho hari hagize iminsi baruvuga ko byinshi kubera ko bavuga bati yararwaye iyi ndwara ya corona akaja ngo muri Kenya ko yoba yaragarutse, ariko icyabonetse nuko batangaje ko ari mu bitaro Dar es Salaam ariho itari Imana. Rero ni urupfu rukurikirana kandi n'ibihe bidasanzwe Tanzania irimo kubera ko havugwa cyane abandi bategetsi bari bamwegereye bari bishwe n'uyo mugera wa corona. Narumvise yuko ni Zanzibar arongora naho nyine Perezida yari yapfuye kubera corona. Ni ubwa mbere umukuru w'igihugu ari mu mabanga yitavye Imana, ko ni igihugu twavuga mu Gifaransa kiri stable, kuvuga kitari gifite ingorane za politike n'ibintu bije konona umutekano wa Tanzania kuko ntibari babimenyereye. Mwavuze ko Tanzania mu bisanzwe ari igihugu abantu barabira ko akarerero ku bijanye n'umutekano n'iyo stabilite mwariko muravuga mu karere. Urupfu rwiwe hari ikintu ruzohindura canke muribaza n'abategetsi bazobandaniza aho yarageze ko ataco bizohindura ku byerekeye uruhara Tanzania ifise mu karere no muri Afrika? Nibaza ko mu bisanzwe nibaza ko ari ikintu kizohinduka kubera ko Tanzania umuntu ni systeme bwa mu Gifaransa itwara, naco gituma ubwo nyene bidatevye baciye bahashira icegera ca perezida kugira ngo acarongora igihugu imyaka yari isigaye ya Pombe Magufuli, ni nk'uko ivy'amashingiro ryabo byabivuga. Rero sinibaza ko hari politiki izohinduka ahanini. Icyifuzo cyacu gusa twari twumva hirya no hino kwari uko impunzi z'abarundi ngira ngo zogira agahengwe kubera ko zari zimerewe nabi kubera umwumvikano wari hagati ya Perezida w'u Burundi na Perezida Magufuli watuma impunzi z'abarundi bashaka kuzitahana ku nguvu kugira ngo mu Burundi berekane ko hari amahoro, hanyuma babafashe. Ariko Tanzania igagerageza gufasha icyo kintu. Twe twavuga tuti twibaza ko icyo kintu coba ciza gihindutse, ariko ubundi sinibaza ko ari politiki izohinduka muri Tanzania mu migenderanire ya Tanzania n'ibindi bihugu biruhande imbibe. Muri make mu kurangiza naho kubijanye n'urugamba rwo kurwanya COVID-19 mwavuze ko kumbure kuri leta yiwe batahagurukiye ico kibazo. Muribaza ko ico kibazo abategetsi bashasha bashobora kugifata uko kimeze ntibagifate minene? Muri make cyane ndibaza ko ari gishobora guhinduka kubera ko burya ingorane ziba kuri abakuru b'ibihugu nuko bafata ingingo bwa mbere hanyuma bikabagora guhindukira iyo bafashe ingingo zitari izo. Ikibazo rero nibaza ko kiribonekeza neza mu bihugu bya Afurika ku buryo abategetsi bashasha ikintu cya mbere babwirizwa kwihatira ko ari kuraba ingene bagerageza kuraba ingene isi iri kwirabyifatamwo nabo nyene bagakurikiza nk'uko abandi bariko barabyifatamwo. Ahandi hoho ni ikiza gishobora gutikiza abatanzaniya gusa ni muri kajya karere, kandi ndatangaza ndavye ingene mu Rwanda babifata, siko Burundi babifata, siko Tanzania babifata mwinego cyane. Barabona ko ari ikiza kidasanzwe, ariko ivyo bihugu bibiri womenga ni ibisanzwe, womenga ni imikino. Nibaza yuko batabwiza kwandanya babikinisha kubera ko abantu barashobora guhera, na cyane cyane ko iyo korona ubona ntitoranya, ntigira mukuru ntigira muto, bose irahitanisha. Banywanyi b'Ijwi Ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1
2-1 ubusa 6-9. abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2-5-4 2-5 2-9-3 2-9-4. kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-3-5-1 9-9-9 5-1-8-5. Ijwi Ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi Ry'Amerika ni radiyo yanyu. Mu yandi makuru, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho ni mu Rwanda ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane yategetse ko abahoze ari abayobozi muri gereza ya Nyarugenge Imageragere mu mujyi wa Kigali bakomeza gufungwa by'agateganyo. Abo barangajwe imbere na Innocent Kayumba baregwa ibyaha byo kwiba amafaranga asaga miliyoni 9 y'umunyamahanga ufungiwe muri gereza bayoboraga. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi Ry'Amerika Eric Bagirubusa. Akimara gusesengura imiburanire ku mpande zombi mu rubanza rw'ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ntiyagiye kure y'icyemezo cya mugenzi we mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge cyo gufunga by'agateganyo abahoze ari abayobozi ya gereza ya Nyarugenge iri Imageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Abo ni CSP Innocent Kayumba wahoze ayobora gereza, SP Eric Ntakirutimana wari umwungirije na Chief Sergeant Ephraim Mutamaniwa wari ushinzwe ibikorwa by'ubutasi muri iyo gereza. Baregwa ibyaha byo kwiba, kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa se urusobe rwazo no kwiyitirira umwirondoro. Baregwa ko kuva mu kwezi kwa 8 umwaka ushize 2020 batangiye kwiba amafaranga y'umufungwa w'umunyamahanga ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Ayo mafaranga ararenga miliyari 9, ni ukuvuga saga miliyoni 7 mu mapawundi akoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Umunyamahanga Kasem Ayman Mohamed ubushinjacyaha buvuga ko yafunzwe afite ikarita ya banki y'ikoranabuhanga cyangwa se visa card yariho amafaranga ariko ayishyikiriza abashinzwe imibereho myiza muri gereza akajya ayikoresha ashaka guhaha no kugura imiti yarangiza akayisubiza ubuyobozi bwa gereza. Buravuga ko abayobozi ba gereza baregwa begerewe witwa Eugene Bugingo ukora mu gisata cyita ku mibereho myiza ya gereza, baza kumenya ko ari ubika iyo karita y'umufungwa kandi ko yariho akayabo k'amafaranga. Ubushinjacyaha bukavuga ko abayobozi ba gereza basabye umufungwa Olivier Amani bazi ko azobereye iby'ikoranabuhanga kugira ngo abafashe kwinjiramo cyangwa se kuyihakinga akuraho amafaranga. Gusa ngo yaba yarababwiye ko bidashoboka uretse kugenda baguramo ibyo bakeneye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ku isonga uwayoboraga gereza ariwe Kayumba ngo yatumije telefone igezeho mu bwoko bwa Samsung S8 za biswi, imitobe n'ibindi muri sosiyete vuba vuba. Naho Ntakirutimana we aregwa ko yatumije Samsung A71 ku bihumbi 450 by'amafaranga n'amayoga afite agaciro k'amafaranga ibihumbi 90. Uwitwa Ephraim Mutamaniwa nawe aregwa ko yatumije inzoga zifite agaciro k'ibihumbi 27. Ibi byinshi ubushinjacyaha buvuga ko babikoraga bifashishije za SIM card za telefone z'abandi bafungwa zabikwaga na Mutamaniwa wari ushinzwe ubutasi bwa gereza. Bajurira icyemezo cy'umucamanza wa mbere, abaregwa n'ababunganira bavuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma bafungwa by'agateganyo, bakavuga ko ibikorwa baregwa bigize ibyaha bituzuye kandi ko banatanze ingwate bagasaba kurekurwa by'agateganyo bakaburana bidegembya kuko ngo basanga hari n'amategeko yirengagijwe n'umucamanza wa mbere. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge asobanura ko impamvu zikomeye ari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma abaregwa bakekwaho ibyaha. Ku rwego rwa mbere urukiko rwanze ubusabe bwabo bwo gufungurwa by'agateganyo ruvuga ko nta shingiro ku byo bavuga. Rwavugaga ko rwasanze ibyagezweho bihagije ku buryo bituma bakekwaho ibyaha. Rwabishingiraga ku bintu abaregwa baguze bitandukanye kandi bamwe muri bo bemera ko babitumizaga mu mazina yabo bifashishije sosiyete vuba vuba. Umucamanza ku rwego rwa kabiri nawe yemeza ko kuba hari ubujura bugaragara ko bwari bwakozwe ku ikarita ya visa y'umunyamahanga Mohamed ufungiwe Imageragere bituma abaregwa bakekwaho ibyaha. Yavuze ko ibyo basaba mu bujurire bwabo nta shingiro bifite. Yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma baguma gukekwaho ibyaha. Ashingiye ku buremere bw'ibyaha bikomeye aba bari abayobozi muri gereza ya Nyarugenge iri Imageragere bakekwaho ndetse n'ingaruka zikomeye avuga ko byateza, umucamanza yategetse ko bakomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Aravuga ko kubafungura bishobora kubangamira iperereza rikibakorwaho kandi ko bashobora no kutsa igitutu abatanga buhamya. Ategeka ko nta gihindutse ku cyemezo cy'umucamanza wa mbere kigomba kuguma uko kiri bakaguma muri gereza. Ni icyemezo cyasomwa abaregwa badahari. Mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga abanyamakuru, abavandimwe b'abaregwa n'uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri uru rubanza. Bagira ubusa Ijwi Ry'Amerika
i Kigali. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi Ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi Ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *12044419931. Ijwi Ry'Amerika ni radio yanyu. Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi Ry'Amerika. Shimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Uwashyize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeyeho. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.